kwasa tuba ineza yawe ikomeze kubana natwe, tugukomeye amashi tugushimira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Sawa pastor arakoze, Bwana asifiwe. Amena. Reka tudatevye dukoresha umwanya tore Bibiliya zacu, turasoma icete Paulo yandikiye Abitesalonike ni cyambere. Icete cyambere Paulo yandikiye Abitesalonike, isezerano rishasha, urupapuro na 233. Icete cyambere Paulo yandikiye Abitesalonike, turaza gusoma igice cya 4 duhere ku murongo wa 13 tugeze ku 18, urupapuro na 233. Turashimiye Imana iyo yaduhaye aka kanya kugira ngo duhagarare imbere y'itorero ry'Imana. Itorero ry'Imana n'abantu b'igiciro kinini kubera ko Imana yadukunze idukundisha umwana wayo. Bwana asifiwe. Nico kintu gikomeye Imana yabonye kudukundisha no kuduha Yesu, kandi natwe turabana b'Imana kuko turi muri we. Niyo mpamvu itorero ari ikintu gikomeye. Rero turashimiye Imana yaduhaye umwanya wo guhagarara imbere yanyu, kandi turabakiriye mwese mu ijambo ry'Imana kugira ngo tujane. Reka dusome icete cya mbere cya Abitesalonike, igice cya 4 turahera ku murongo wa 13 turaza kugeza ku murongo wa 18. Umutwe uravuga ngo uko abapfuye bazozuka. Ariko bene data, ntitugomba ko muyobegwa ibyo abasinziriye itiro ry'urupfu, ngo ntimubabare nka babandi badafise ivyizigiro. Uko twizera yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko abasinziriye muri Yesu Imana izobazanana nawe. Iki nico tubabwira, ni ijambo ry'umwami twashikirijwe, yuko twebwe abazoba bakiriho dusigaye gushitsa kukuza k'umwami wacu tutazokwitangira imbere abasinziriye na gato. Kuko umwami wacu ubwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru, aranguruye ijwi rirenga, hamwe n'akamo ka marayika mukuru n'inzamba y'Imana. Maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka. Maze natwe abazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteruranwa nabo mu bicu dusanganire umwami mu kirere. Niho tuzokwama tubana n'umwami, nuko mwiruranishe ayo majambo. Amen. Bwana asifiwe. Turagiye kuvugana ijambo, iri jambo si rishasha mu matwi yacu. Twama twaryumvishe kenshi mu biriyo, ahantu abantu bapfushije. Aya majambo twama twayumvise ni menshi cyane ari muri Bibiliya, akunda kuremesha abantu, ababwira yuko naho umuntu apfa ariko azosubira kubaho. Bwana asifiwe. Hari ikintu dukunda kwirengagiza abantu benshi. Turakunda kuvuga ngo abantu iyo bapfuye bazosubira kubaho, ariko tukibagira gutandukanya ibintu bibiri. Bwana asifiwe. Twese tuzopfa, ariko kuvuga ijambo ngo abapfuye bazozuka bongere babeho utatandukanije abo bazobaho abari bo, ni kuvuga ngo ubu dusize muri confusion. Abazosubira kubaho n'abapfuye bizeye Imana, abapfuye barumvishije ijambo ry'Imana, barizeye
umwami Yesu, abo nibo bantu bazozuka bagasubira bakabaho. Bwana asifiwe. Amen. Ariko abatizeye, Bwana asifiwe. Amen. Bibiliya iravuga ngo igihe abapfuye bose bazozuka, Bibiliya iravuga ngo Imana izocira urubanza abantu. Haleluya. Mu gitabo cya Daniyeli ho haravuga ngo bamwe bazozukira kumarama no gukogwa n'isoni, ngo abandi nabo bazukire ubugingo buhoraho. Haleluya. Amen. Tugiye kuvugana iri jambo dusomye muri iki cete cya mbere cy'Abitesalonike, iki gice cya 4 kuri uyu murongo wa 13 kugeza ku murongo wa 18, kugira ngo dukoreshe umwanya neza. Reka duse nk'abavuga mu mateka gatonya y'iri shengero ry'Abitesalonike. Paulo amaze gushika akarivyaza ubutumwa bwiza, nk'uko natwe turaba Kristo kubera ko twabwiwe ivya Kristo. Bwana asifiwe. Twese turafise abantu batubwiye ijambo ry'Imana, kandi igihe twatangura kumva ijambo ry'Imana nta yindi ntumbero twari dufise, kwari kugira ngo tubone ubugingo bw'Imana muri Kristo. Ico nico kintu cyatumye tumanika amaboko turaheba ibintu byose twagendera mu kera. Bibiliya iravuga mu cete cy'Abanyefeso iravuga ngo namwe mwari mupfuye mwishwe n'ibicumuro byanyu, ariko ngo yaratugize bazima muri Kristo Yesu. Haleluya. None Paulo amaze gushika i Tesalonike, yaje azanye ubutumwa bwiza hari mu rugendo rw'iwe rwa kabiri rw'ivuga butumwa. Yari kumwe na Timoteyo akabana na Sila. Umugambi wiwe wari wo kugira ngo ashike muri uwo muhana amenyeshe abantu ivya Mesiya wahanuwe n'abavugishwa n'Imana. Amaze kuhashika, Bibiliya iratubwira ugiye gusoma mu Vyakozwe n'Intumwa n'igice cya 17 ngo Paulo yahagize ikintu c'amayinga atatu, indwi zitatu, ngo yigisha ijambo ry'Imana. Mugango mu nyigisho za Paulo ahi Tesalonike ngo teme yari afise ngo yari yo kubereka ngo Yesu Kristo uwapfuye akazuka. Bwana asifiwe. Ngo arababwira ngo yuko Yesu Kristo uwo wapfuye akazuka, arabwira ngo uyu ni wa wundi mwari mwarumvise kera abahanuzi bavuga ngo turadegereje Mesiya uzoza kwima ingoma. Haleluya. Ngo ico gihe ngo cari igihe c'ingoma y'umwami yitwa Kaisariya, ngo kandi uwo niwe wari umwami yarazwi nk'umwami. Ariko ngo Paulo ashika i Tesalonike ngo atangura kuvuga amakuru ya Yesu, ababwira ko ari we mwami wanesheje urupfu na kuzimu. Ngo abantu baratangara, ngo batangura kuvuga ngo hari umugabo watejeje ibibazo ku isi yose, wariko agenda avuga ivy'amakuru y'uwundi mwami tutaramenya, ngo ariko agenda afovya amakuru y'umwami tuzi Kaisariya. Bwana asifiwe. Bibiliya iravuga ngo bagenda inama yo kugira ngo babuze Paulo kumenyesha abantu ivy'umuzuko wa Yesu Kristo. Ngo Paulo amaze gushika i Tesalonike, muri izo ndwi zitatu hari umuntu umwe yakomanse agira commentaire aravuga ngo uburyo yigishije abantu b'i Tesalonike barizera baremera, kandi ngo abantu b'i Tesalonike ngo bagira urukundo rwinshi. Ngo bamaze kugira urukundo, ngo muri urwo rukundo nyene ngo ababwira yuko bakwiye kwizera Yesu wapfuye akazuka, kandi ngo bagomba guterana hamwe bose ata muntu abaguwa uwundi. Iyo mvuze kubaguwa muravyumva, ata muntu ashobora kuvuga ngo uyu ntagomba guterana muri twebwe, ngo kuko yahasanze itsinda ry'Abayuda ariyo tuza tuvuga ngo ni Judaisme. Abo bantu ngo bari bafise amacakubiri muri bo, ngo kandi cya kabiri ngo baza banka cyane umuntu adasenga muri bo cyangwa adafise imyizerere isa nk'iyo bafise. Muga ngo Paulo agomba kubahuza bose, ngo baza kumenya yuko ngo afise intego yo kubabwira ngo ivy'amakuru y'uwundi mwami batazi uretse Kaisari. Hari impamvu zishika zitatu Paulo yigishije iyo teme yo kuvuga ngo
Yesu wapfuye akazuka. Ngo impamvu ya mbere mu Batesalonike kwari kugira ngo abamenyeshe ko muri uwo ariho abantu bose babonera agakiza kuzuye. Bwana asifiwe. Paulo yigeze gushika mu Bakorinto, ni gice n'Abakorinto n'urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto mu gice cya 15. Asanga abantu b'Ikorinto ngo bagira imigenzo ngo yuko ngo umuntu apfuye muri bo ngo bashobora ngo kumugirira ibintu by'imigigwa yabo, ngo bakavuga ngo uyu ngo nubwo apfuye ngo ariko ngo turizera yuko imhemu yiwe ishobora kubana natwe. Bwana asifiwe. Ngo ivyo nabo ngo bakavyizera nk'umuzuko. Ariko ngo amaze kuhagera mu gice cya 15 mu gwete rwa mbere rw'Abikorino ngo aza kubabwira iby'umuzuko wa Yesu Kristo ngo ntibavyemera. Bwana asifiwe. Ngo ntibavyemera. Arababwira ngo asangwa muri ubu bugingo tubayemo, ngo asangwa ari kwizera Yesu gusa, tukamwizera tukamumenya gusa nk'uko nyene twama tumuvuga atayindi mpamvu. Aravuga ngo twebwe ngo turi babi kurusha abandi bose. Mu yandi majambo yaragombye kuvuga gute? Yaragombye kuvuga ngo nimba muri Yesu uku twicaye nga twavuye mu ngo zacu, twavuye hirya no hino, tukaba twitwa ko turaba Kristo, mugabo tukaba tizeye yuko abapfuye muri Kristo Yesu ko bazosubira kubaho, twogomba tukabivamo. Paulo aravuga ngo iki nico gituma tuvuga ubutumwa bwiza. Aravuga ngo impamvu yo kuvuga ubutumwa bwiza ngo nuko tuvuga ngo Yesu wapfuye akazuka. Aravuga ngo uyu ni wo musingi wa injili, nukubwira abantu yuko Yesu wo bizereye ni uwapfuye akazuka. Bwana asifiwe. Arabwira ikindi cya gatatu, arababwira ngo uwo Yesu uwo ni wa wundi abahanuzi bari baravuze kera yuko hariho Mesiya azoboneka. Ngo amaze kubibabwira ngo ivyo bituma bizera. Ariko ngo Abitesalonike bamaze kugira inama yo kugira ngo bice Paulo, ngo ahava na Timoteyo na Sila ngo bagenda hakurya. Ngo bamaze kugenda hakurya, abizera ari ryo jambo ngiye kukubarira, ngo batangura guhamwa, batangura kugira ibibazo. Asifiwe Bwana. Reka ndababwire torero ry'Imana, nimba mwe mukunda kuvuga ngo waramaramaje, nimba waramaramaje kwizera Yesu Kristo, no kuvuga ngo ufise ibintu bibiri, ufise abagenzi, ufise abansi. Sinzi ko iki kintu twacumvise. Bwana asifiwe. Amen. Yesu yaravuze ngo ndabasize mu isi, ndabasize mu isi muri ntama hagati y'iki y'amabingira. Mwe muzamuvuga ngo amasega. Amasega. Hagati y'amabingira. Amabingira tugiye kuvuga definition y'amabingira ni ibintu bikakana bitabagurana bikaze cyane, kigufashe kigukuramo umutima kikakwica. Aravuga rero ngo mbasize hagati. Bwana asifiwe. Amen. Kandi amabingira azabangamira cyane intama, azabangamira ahuye n'impene iyo mu ishyamba cyangwa agahura n'intama, nta kindi ntama ibipfuye. Haleluya. Aravuga ngo mbasize hagati y'amabingira cyangwa y'imisega muri iki muri intama. Mu yandi majambo avuze ngo ndabasize hagati y'abantu babanka, ndabasize hagati y'abantu batabakunda. Rero iyo umuntu yahisemo Yesu agomba kumenya yuko mu ruhande rw'iyo hariho abakunzi, agomba kumenya yuko mu rundi ruhande hariho abansi. Ariko ikiruta ibintu byose, Kristo yaravuze ngo ndabahaye amahoro yanjye. Yes. Haleluya. Hallelujah. Ndabahaye amahoro yanjye. Amen. Aravuga ngo ahantu hose tuzoba turi, ayo mahoro ya Yesu niyo tuzogendana. Paulo agerageza kwereka yuko abantu bose bafise Kristo muri bo, abantu bose bemeye bakamwizera. Arababwira yuko by'ukuri Yesu igihe azogaruka nabo bazozanana nawe kandi bari mu bwiza. Ari indirimbo ndayikunda cyane, indirimbo ivuga ngo Yesu ni furaha yangu, amejaa nini? Amejaa upendo kweli, anaweza kushimika kila mwenye udhaifu. Haleluya. Amen. Yesu ni furaha yangu.
amaze gushika hari ikintu uyu munsi natwe tubaye turahura naco. Ijambo umuntu yakubwiye rya mbere, ijambo wabwiwe mu kwizera kwa mbere, iryo jambo ntugibage. Abantu turiko turagenda turondera ibintu bishasha, abantu turiko turagenda turondera ibintu bigezweho, ariko tukibagira urufatiro rwa mbere rwo kwizera. Urufatiro rwa mbere rwo kwizera, iri kosa ryagize abantu b'i Tesalonike. Bibiliya iravuga ngo Pawulo amaze kugera i Tesalonike, ngo ab'i Tesalonike bamaze kwizera, ngo kwizera kwabo kwari guhagaze ku bintu bitatu. Ngo ikintu cya mbere kwari guhagazeko, ngo bari bahagaze ku kwizera. Uko kwizera kukabatera gukora ibikorwa. Icya kabiri, ngo bari bahagaze ku rukundo. Urwo rukundo rwabo bari bahagaze ko hari icyo rwabatera ubutame. Iyo tuvuze ubutame sizi ko twese turiko turavyumva. Ubwa mbere bari bafise ukwizera. Uko kwizera Yesu vyatuma bakora imirimo igaragaza umuntu yizera. Ntibaruha, ntibacika intege, kandi bagize urukundo. Urwo rukundo rwabo rubatera kugira ubutame. Iyo umuntu yizera ikintu bituma akomeza gukora imirimo yacu. Kandi iyo umuntu akunda ikintu, ibibazo byose ahura navyo muri ico kintu aravyihanganira. Bwana asifiwe. Ikindi ngo cya gatatu, bari bishimiye abantu b'i Tesalonike ngo bagira ivyiringiro canke ivyo twita twebwe ivyizigiro. Ukwizera, urukundo, bakagira n'ivyiringiro. Ngo ivyo vyiringiro vyabatera kwihangana. Bwana asifiwe. Turazi yuko abizera bose, kandi turazi yuko abantu bose bamaze kumenya Imana bariko bagenda bahura n'ibibazo bikomeye, bariko bagenda bahura n'ibintu byinshi bibateye ubwoba, ariko kubera ivyo vyiringiro biri mu mitima yacu biguma bidutera ukwihangana. Haleluya. Pawulo aravuga ngo mukomeze kwatura ivyiringiro byanyu, ngo kuko iyabasezeranije ariyo kwizigirwa. Urugwete rw'Abatesalonike rutubwira ngo nugwete rwo kugaruka ku Mwami Yesu Kristo. Ab'i Tesalonike ngo bamaze gutakaza izi nkingi zitatu ndababwiye, ukwizera, urukundo n'ivyizigiro, ngo nyuma yaho Pawulo amaze kuhava ngo bategwa n'inyigisho zo kubabwira ngo nankana. Pawulo yarababwiye yuko abantu banyu bapfuye, yuko bazosubira kuzuka. Abantu banyu muhaye murabura ino munsi kubera ko bizeye yuko bazosubira kubaho. Barababwira ngo Pawulo yarababeshe. Ngo amaze kubabwira ko bababeshe, ngo Pawulo yumva umutima wiwe uramuriye, ngo atuma Timoteyo aravuga ngo genda i Tesalonike uze kuturabira rya torero twasize ko rikimeze neza. Ngo amaze gushika, ngo acasanga baratakaje ivyiringiro, acasanga n'abantu bahagaze barihebuye. Ngo ikintu cya mbere batakaje muri bo, ngo bagiye basobanukirwa yuko ababo bapfuye batazosubira kubaho. Bwana asifiwe. Amen. Ngo ikindi cya kabiri batakaje, ngo barababwiye ngo Yesu uwo yababwiye ko azozura abiwanyu, ati yaraje ngaho i Tesalonike tiyari, yaramaze kuzura abantu biwe yarabatwaye, atabatarazuka murindiriye ntibazozuka. Ngo babazwa n'ukuntu biringiye ivyiringiro by'ubusa, ngo babazwa n'ukuntu biringiye Yesu utazobazura. Ngo bariheba cyane, ngo babona ko kwizera kwabo ari ukubusa. Ngo agiye kubasubiza, Timoteyo amaze kumuzanira inyishu, ngo agiye kubasubiza ngo arababwira ngo ubwo umwami ubwiwe azoza. Haleluya, haleluya. Arababwira ngo genda ubabwire mu rwandiko, muri Rwanda, ariko urwandiko ni rwiza mana we. Arababwira ngo ubwo umwami ubwiwe azoza atukuzwe milele. Amen. Ngo aha yarabakuyemo impaka ya mbere. Bari bamaze kubabwira ngo Yesu ntazogaruka, ngo bari bamaze kubigisha, ngo barababwira ngo ubwo mwiringiye Yesu, ngo Yesu yaraje tiyari byararangiye.
harimo n'ijambo rivuga ngo baciye bahagarika gukora imirimo yabo yo kwiteza imbere. Mu cyete cya kabiri Pawulo niho yagiye avuga, aravuga ngo muri mwebwe utakoze ntakarye, ngo kwari kugira ngo babwire ngo nubwo turindiriye Yesu ngo dukomeze gukora imirimo yo kwiteza imbere, dukomeze kurondera amafaranga.